abantu dukorera si birofa abantu dukorera baraciye ubwenge ntibaturakora ko babona udususura bwiza ntibaturakora ko babona dufise twese twambara neza badukunda kora kijya kintu tubaha ariko ngo navyo birakonta bien sûr que oui ça compte mugana bavuga nti iyi sura ushaka kuyigira muga mu mutwe hari ubusa doseregeze kwivuga neza mugihe twakoranye ni atu igufasha gutanga ca kintu ushaka gutanga kanyara gushikira abantu kuko nitubeshanye agasura kamoni yani keza ari umuntu ashaka gukora indirimbo yiwe apana kura ko indirimbo yiryoshye cyane gusubiza abantu kora rimoni ushika umuntu muri famille akakwandikira akubwira ati rukundo rwa na B-face SIMBIZI bimeze uko abantu muri famille bawe bari permeta yego ivyo ntibibara ubwo uri umuntu akudura mu majeur ufise ama decision yo gufata nabikore kora ko nziko nawe hari ama service ashobora kumfasha nk'umugenzi ubwo ati rero ushaka kugogwa n'umuntu kandi wamisavye umva yarabisatse sana ngavuga ati yo mana yanje none sare niruke ndakubloquer cyane basha j'avais des avis à donner sha also twese two gutanga narakuze kusa bintu kimwe yari yangize vre we yari posting okay yari posting nyine birambabaza sivyo mbo nyine hari kuntu yavuze ngo aho ngeze ngo niwe yahangejeje nanje kwa yafise amanyama ndamubwira shaka aho ngeze no kwiso wahangejeje hangeze nje nahigeje n'ibikorwa byanje shaka kwari kintu akontre gose wahangejeje rero kuntu nyine narubahuka vraiment kandi sorry ndamusavye imbabazi kora ko Nikaze nchiti mukonzi wigana bicha kuri The Real TV show nkuko sanzwe bize ni The Real the one and only akuzana bitandukanye abatandukanye ahatandukanye rero nkuko sanzwe uri kuribona ku isanamu ryacu no munsi hano kugucisha kure twishikiye mu rugo kwa mamdogo Hosy IRAKOZE cyangwa Hosy mama Siren umeze neza gahoze tantino wawe yes nkuko uri kuribona rero kuisana mugiza duhabwa na gwa gasore aha turi sahande singanda kubwiye ngo turi muri Samuel's Hope singanda kubwiye ngo turahana hehe turi kwa Hosy yatwakiriye ariko natwe tumuhikaze kuri The Real TV show umeze neza Hosy ni je ni imyaka myinshi tuzinanye mugakani tubona na gakeye taravyibuha nkiri urutsingo bakinyitamwe mbamba the headline je nibaza yuko the headline yatugiriye neza yes agira neza je nibaza yuko banyita the headline kubera nari mfise urutwe runini umubiri mutoya hajya naho nibaza ngo bambwira headline kubera ko ibintu byabimeze neza uravyibona atari urutwe runini Hosy ariko tuziranye imyaka myinshi kintwenza dukunda guhura na Nuru paraporo yawe nivyo nikurangira hari amatere abari ko je nta kwa boss njo tetese nilipata wende kure kora ko Hosy yabaye badiko ndakora ibindi nawe turigabura twoge ndukore nga nanje nkore nga hako twese dukora gukorera ahantu hamwe semye kumwe akorera hamwe ndakaja gukorera handi ariko Hosy nibaza yuko naho uvuga ko ari boss atoharira kubera ko boss wapi Jode alipata silver award alikuwa franga basibadanganye alikuwa na franga lakini wani vyunguka vyo vyaje mapema Hosy kutoka hapa kachaduga fresh abantu bariko baravuga ati ibintu ntibishoboka ese tuko mukobwa lazima to atapana mabo lakini Hosy akaendelea akakuwa na batumishi bengi ushikageza uno mose Hosy challenges zari zirimwe zari zaye kugira ngo ushike kuri urya rugendo rwa silver award mu gihe abantu bari bibaza ko bidashoboka bon kinsubiza inyuma gare yego kandi urahazi ko ushaka kuhasubiza je ndagusubiza kubera je nawe twaherukana kera bon premier marika ndabandamutse abantu bakurikirana The Real TV show yumugeza je twale mugabo yaciye televiziyo nagiye kora yitwa Alain The Real okay nizere ko meze neza je Hosy ku bantu batanze kora ku bantu bose bagira bari video bose ntibabanze harababanze harabatanze kiraza kwigira nkaho menguri caba mari meme na Beyonce mu kugira vugisha abantu abantu kwivuga hi my name is Beyonce kura ko arabizi ko isi yose ni muzi hano civuga Beyonce ko ari your favorite yes ko ndamukurikirana cyane yego swat warumbajije ngo challenges nahuye nayo kugira nshike kuri silver award nibaza ko hari ama challenges yo mu entrepreneur wese akoze ikintu kitamenyerewe mu Burundi umuntu wese yaje gukora ikintu gishasha mu Burundi le fait ko abantu bataba bitahura baramuca intege umuca intege haba harimwo ntavyo uzoshobora haba harimwo umukobwa avuga amajambo menshi biri abantu haba harimwo
like n'uburyo urumva abantu batatahora ibintu ukora nta kuntu mushobora kuronka uburyo rero nibaza ko ahanini ari aho encouragement ziba ari nkeya mugabo kandi iyo namavuga ati umuntu azi iyo ari karaja aratahura ko abantu sibazo gushikana ushaka gushika ni wowe uhishikana bakwemerera batakwemerera bakwemera batakwemera mu gihe wowe vision yawe uyitahura neza kandi ubona neza hari ahantu ndiko ndaje si habi ni heza kuri jewe no kubandi urafonsa malgré ama challenges yose rero ntivyari vyoroshe kandi ntivyari bigoye okay kuko ukora akazi ukunda hari ukuntu naho abantu guca intege gutuma wumva umengo ntibipasa mengo ko bakubita kiwambazi genre biza bisubira kuriho uvuze ngo ntivyari vyoroshe ariko kandi ntivyari bigoye ariko tukaca tubona abaza mugabo kabiheba nivyo nampeje kuvuga ubunyene bivana nama objectif yabo yego bivana nivyo bifuza gushikako hari abavuga ati jewe ndashomereye muri iyi minsi sivyo ni example kandi itahuritse nuko ushaka kuvuga turagiye gukora muri urabonye appel d'offre muri banque kanaka uragiye gukorayo mugabo ucironka akazi fate muri ONG kanaka iguha menshi kurushaga hororonka muri banki uravayo kandi nta muntu kublaming kandi nabandi hari nabantu bazanga ku TV online cyangwa comedian en ligne bashaka akazi tout simple avuga ati jewe ndashomereye nshaka akazi si ibintu byanje ntavyo nkunda gusa nyene nshaka kuba mfise iyo mpano kwanze kuvugisha abantu nshaka kuba mfise agasura keza gashaka kwatira abantu nshaka kuba ndazi mugabo atavuga ati nivyo niyo ibintu nashaka gukora muri lifetime yiwe cyangwa avuga ati ni ibintu ni ndoto yanje canke ni ibintu nkunda abo rero babivuyemwo kwatahura kuvuga ati semyo nibagiye gukora ahantu heza kurusha harakora ahubwo no kuvuga ati felicitation ugiye ahantu heza ntibari oblige bose kuhaguma ko kubuza sindoto zabo yari indoto yanje yari indoto ya Hosy target ya Hosy na Siren kuko vuze Siren wumva Hosy vuze Hosy utegetswe kubona Siren kuko ni yari yo misumo yiwe c'est que je n'aime pas sitabikunda kubera I tried nagerageje uburyo bwose gutahuza abantu ko Siren si jewe si wewe niyo mpamvu ubu nyine naciye creatinga YouTube channel yindi iriko kwizina ry'iwanje iyo ni mwayibona muzobona jewe ariko mugabo ni mwabona Siren vibes shaka kumubona jewe ivyo abantu babona target yawe na Siren vibes yari ya Siren vibes ni media sivyo okay ndifike gutega basha target ya Siren vibes narifise idea yo gucreate media mu Burundi yaba jeune bashaka kusanzura kuvuga ko entertainment abantu bashaka kubakibaga twenga bagatera inkuru atari juste y'ama media nke twatumenyereye kuza kuvuga urumva igize ibini cabagenda ngaha cabihera gutya anye urumva ntibari ivyo gusanga uvuga amina umuntu arankana avuga yisanzuye ukuntu abisohoye ukuntu ashaka kubisira kubisohora apana ko amategeko ati ngaha bifata gutya ngabaza bambaye ikoti ngabaza bagize aka makeup ifo kwinda guca muri salon kugira ngo uze ngaha ayi no mu buryo buke bwawe canke muko wumva ushaka guserura wewe buri nk'ahantu ubiserurira nashaka gukaya niyo platform ishobora gutanga ijambo ku bantu bibaza ko dafite ijambo ko ari abantu babumva umengo jewe nutumika ku televiziyo gute hajya no hashika gute jewe gute mbe novugira mu bantu gute wewe urafise ubuzima wewe urafise intahe urafise ikintu ubutunzi ushobora kuba utabona wewe mugabo igya lifestyle ya umengo ni y'abantu nisanzwe igya canke umenga kada kantu waciye mu umengo harabaciye mu bindi bikomeye kurusha byo wawe ayo ushaka kuzuga partage abantu warashaka bigagusha no mu bantu bakakugira umuntu bigaye kurasuzugura rero nivyo nashaka kandi narabigeze ko Imana ishimwe ndacakora amisi ndagira kuri rêve yanje shaka gushikako mugabo at least ndabona ko hari nyenyera birashoboka rêve nimba atari banganiye bishoboka Gomba gukora TV show nka Helen Why not? Nta nyozo nikoreye. Okay. Hosy urabona yuko novuga ngo uri umwe mu bigeme bafashwe nk'akarorero wagiye urahagarara imbere y'abandi. Ariko kandi narabonye ama sinzi sino yita ama conference narabonye ama evenement uburi imbere uri kurasigura ingene wagiye urashika ku bintu. Narabonye no kuri post ya Lydia Wamana ari karavuga
ingene abantu bagomba gushika ku ndoto zabo surtout abigeme akoresheje image yawe. Navuga ngo Lydia numwe mu bantu bashigikira of course impano za hano n'ahatari mu gihugu, aho benshi batanamuzi ishusho, ariko kandi no bahamagarira kuja kumukurikira. Naje namuzi nto nyishimeko Lydia afise YouTube channel yiwe aba muri Oman, abantu baje mu barabu ingene bitwara niki n'ubuzima babaye, akara partage ivyo azi. Nibaza yuko turaza gushira link kugira abantu bamushigikire. Je ndamukunda bagenda mu follow nawe niyashigikira birajako. Waraciye muri ubwo buzima, ariko kandi uza kwitwa uwakarorero muri bike we uvuga yuko maze gushikako. Umwigeme yarakwiye kuba gute muri kino kibano cyane cyane cy'imyidagaduro nk'ico we urimo? Umwigeme yarakwiye kubaho gute, kwitwara gute muri iterre ya industry? Je rero nuvuga shakuroha abantu kubesha abantu, kubera umuntu wese nibaza kuba afise ukuntu aremwe, ukuntu ameze, ukuntu ndatandukanye na Mona afise succès, batandukanye n'abandi ba Monia, Bavania, abigeme bandi mbona ndasaba Estanish, sivyo? Ababigeme bose ubona bafise succès bari muri industry, Greta dukorana, turakora mu kandi tumeze cyo kimwe, amen 100% kandi twitwara kumwe 100%. Rero je numva umuntu ari jambo bavuga indangagaciro mu Rwanda, sinzi ukuntu kivuga mu Kirundi, ikintu kugumana ubumuntu, I mean ngo bafise ikintu ushaka, sivyo? Bafise impamvu baja muri industry, bafise abenshi bazi ko bafise impano, baza kora ko bafise impano, bafise cyangwa bafise quelque chose à partager, ikintu ushaka gusangiza n'abantu. Za ico kintu arico gize uhaye umwanya wa mbere, uhaye place ya mbere, kuko iyo uje urondera ibindi bintu ukaza urondera amafaranga peut-être nico wacitse ubwa mbere, sibi kuzondera amafaranga, ko twese tuzarondera amafaranga, muga il faut d'abord kubanza gushiraho ico kintu kibira muri wewe, iyo mpano ushaka gupartager abantu. Hari abandi baza bashaka ubustare, iyo uje urondera ubustar des fois uraburonka hama ukasanga witwaye nabi, basanga biheze usubiye agiye wahora. Rero nibaza ko ahanini abantu dukorera si birofu, abantu dukorera baraciye ubwenge, ntibaturakora ko babona udususura bwiza, ntibaturakora ko babona dufise twese twambara neza, badukunda kora kida kintu tubaha, ariko ngo navyo birakonta. Bien sûr que oui, ça compte. Mugana bavuga nti iyi sura ushaka kuyigira muga mu mutwe hari ubusa nta kintu kizunzanye mu bantu, bwiza burabakwega muga barakeneye kumenya mu mutwe hawe bimeze gute. Doserageze kwivuga neza mugihe twakoranye ni igufasha gutanga ca kintu ushaka gutanga, kanyara gushikira abantu, kuko nitubeshanye agasura ka Monia ni keza ari ivyo umuntu ashaka kudakora indirimbo yiwe apana kura ko indirimbo yiryoshe cyane gusubiza abantu, ko ari Monia mugari iyo ndirimbo yose indirimbo yiryoshe bituma wa muntu acha bumva ati araririmba neza, ni mwiza ampese aririmba neza, bigatuma urumva ucuronka abafana vyoroshe. Mugabo usebe pas ko atafise ka visage vuga ngo kiza ngo ari finyore, mugabo afise ikintu atanga yo cakindi kimukundisha abantu, cakindi gituma aronka abantu, cakindi gituma abantu bamwirukira. Urumva ko ikiri important si iyi sura, ko ushobora kugira iyi sura ufise mu mutwe hari zero, ushobora kugira isura nziza ufise uri gutanga ibintu bitagira umutwe n'amaguru, mutife ku isura nziza, ego bazokuraba rimwe kagatunga ntibazokuraba imyaka 2, ntazokuraba 3 ans. Okay, tuba isura wayirambe kuko abafise amasura menshi meza ni benshi baje gukurikirana barya abandi. Hosy aremera yuko visage canke apparence yiwe yamufashije kugira ngo yerekane ico afise mu mutwe. Sha ivyo ntavyo nzi kura ziga sura nari mfise naraziberetse misi heze ziga sura. Okay, ndazira ejo pana kera ejo nakunda abafuto bwanje bwa kera bazira Mungu baba unatoa batumbari. Je nakwibuka bwa mbere duhura muri show Big Fizo yari guperforminga n'abanyarwanda kuri Jardin Public gikora muri Bujumbura TV. Ego sha kembamba hivi waravyibushe waravyibushe. Rero je sinibaza ko abantu baje kuri agasura kanje vraiment, I don't think so. Ahubwo nibaza ko je avantage nagize ariko vyarongereje. Ego nabyo sino bihakana. Uko impindukiza waragira urabona n'impinduka mu bikorwa. Ego actually nakiragiye abantu babona ngo ndi mwiza sinze amaso yabo nyene yarameze.
mugabo ntavuga ati nubona ku nsi uyu munsi niravye muri 5 azi ushobora kuvuga ati none kurya niko wasa n'ubu umuntu nyine yagenda arakura agenda arahinduka agenda revolue umuntu mu gukura yabari gukura mu buzima mu bwenge muri experience y'ubuzima mu kazi n'agasura karashikirwa nako nyene asante sana urumva rero nivyo novuga mugabo nibaza ko avantage nagize nuko naje mu bintu bitamenyerewe gukorwa n'abakobwa tamenyere gukorwa n'abantu bangana nkuko naringana jewe and then chansangira imana chanzana n'ama content abantu bashaka urumva sinaje muri nzana extravagance yego sinubwira nuko nyene bakivuga niba nihenze mwihangana sinaje nzana ibintu biri like bita I don't know nibaza ko nzanye content abantu bashaka and then après ngenda devolua biva n'abantu bibazi kumengo ntibikenewe ego urazi impamvu vuga ko c'est vrai ça ma content nka mfisi uyu munsi ça c'est diga content ngo zibiganira ngo byigisha ngo bifasha abantu ngo nari more entertainment to go kurusha kubigana biri educatif canke biri motivate ariko buge nta kintu navuga entertainment ni kintu cyambe n'umuti w'abantu n'imitima y'abantu arashaka kibazo kumva umengo entertainers bakora tumwanya ko barafite natwara yayata mugabo defa hari umuntu abashaka kurabuye burofa nyene uvuga bitwa ko burofa abashaka kumva ziga nkuru zitwenza bijya umva umengo ntibigwe mutwara amaguru ivyo bashaka kwirabira kugira ngo abara bafite akazi kari serieux karamuruhisha bashaka kuraba utuntu twage turipasa kugira ngo ushobore kuruhuka mu mutwe rero ivyo nivyo abantu bari bishakira kiragiye kandi vraiment zarampaye abantu asante sana hari rero bimwe mu byagiye birahaba uzarakuze arazanye abamufasha ariko kandi baragiye baragira amahigwe baravuye kwahoze barashitse hanini aho nitwo bideha nka boss for real yarashoboye gutera intambwe urabona neza ko ubu ari muri bamwe mu bakona bino bintu bakora bino bintu ubona yuko bahezagiwe bamaze kugira aho bashitse ndavuga Franik nawe numwe mu bantu ubona ko amaze gutera intambwe akaja handi mu mwanya muto yaramaze iwawe yanagize n'amahigwe akora n'ikiganiro n'umukobwa umuhisi sogokuru wa Petero Nkurunziza urabona yuko si bose bagira ayo mahigwe kugira ngo bakoreshe abantu bubashwe kuri iyi Ozi biraheza bikaguha ishusho irihe kuri ugo rugendo Ozi wa wundi yarazikagiraze atanga ibintu ariko aratanze ukuboko canke aratanze uruhande bamwe mbana bo berekana impano zabo hama baragiye barakoze ibintu umuntu atari yize canke nawe uzubwiye atarize yuko bokora byakwigishije bikwereka iki premièrement kuri je ni fierté kwa nta myaka myinshi mfise gose ku buryo novuga ngo ndaramura abantu donc iyo bibaye je ndabamvuga ati n'ubuntu bw'Imana kubera ko abantu bose twakoranye bose byahiriye canke byahaye amahirwe yo kuba abantu bakomeye canke yo kuba bogira amazina rero numvuga ko ari ubuntu kubera ko n'abantu bazima bari ubwabo baje bazi ivyo bashaka baje baza aho bashaka gushika rero jewe nabivuze karate sinkunda ko umuntu abonye sawe mbabuza abona jewe ifu ko amenya ko ari media si ozi sawe si ozi sura kwa narayikeye narayishizeho mugabo nibaza ko mubabizi ko kuva kira taramara meme na 2 ans atangiye gukora nabandi bantu hari abantu kira bige nkitangara bambwira ngo kutahita ngo Hosy IRAKOZE biki nkumwe mu bizi amazina yanyu ndavuga no je shaka kugira media nyizina ryawe ibicako byose biri real okay d'accord nashaka kugira media iri media nyene y'abantu bose amena umuntu wese ayibone ngapana ko bayibona ngo jewe abantu barabandikiye kuri Facebook ari gihe cyangwa nashima Facebook yaje cije ndayijera ya Sound Vibes ijera uwundi mukobwa batanazi batakunda kubona kenshi rero hari gihe hari gihe shaka kwihinda akajambo cyangwa akandika nyene article abantu bayikunde bacha bavuga mu commentaire Hosy Hosy nibi Hosy barabingene wandika nkavuga none okay fresh narabweje navyanditse c'est vrai nyene ndatanga proof kugira ngo iyo article je ko mugageza nganda ndayitanze nari mu bintu byinshi ntashoboye ku mwanya kugira ngo ndabisome ugasanga nanje byancitse rero urumva ifo ko bamenye tugeni igene entreprise ringo abantu baringa 10 sibege ngebonyene mubona ku ma écran hari abandi bari behind aba photographe hari aba cameraman hari aba editor hari abakora marketing aba comptable nyene ni entreprise ndamaze kugira amahirwe nka entreprise ni entreprise iri muri API muri ADB ni entreprise iri muri ni media iri ya kamwe sense donc si Hosy abashaka kwita Hosy ni baje kuri YouTube channel ya Hosy IRAKOZE irahari nayo nyene amazogira abantu barenga 3000 nayo nyene nibaza ko
ndashimana yarampaye abantu vraiment nta no kwezi guheza ndayikaye mugiye matsugira abantu barenga 3000 donc nimba bashaka kwikina je zana kwijana aje hari Dubai wayishize kuri Side Vibes ni shasha iyi ndayikaye vuba nta no kwezi mazi YouTube channel shasha bisaba barenga 3000 deja monétisé donc urumva ko abantu banje barankunda abashaka kurikina Hosy uzonsanzwe baje hari nabwo bufise yuko bizohava bitiriganya abantu bakama biteze n'abandi biteze inagira ati ndabibona uko urazi impamvu iyi terrain yacu iracari vide abantu bazoyitsanya ngo urumva ngo ngo ntagumagira aba media en ligne ngo TV online ngikini biki byabaye byinshi bya wapi turacari duki Tanzania ari zirenga amajana meme no mu Rwanda ni nyinshi cyane tureke no muri Tanzania tuvuge ngo kinini cyane ni nyinshi cyane rero ziracari nkese nibaza ko abantu bazokonfonda Sawa Vibes hamwe na YouTube channel yanje kuko deja barabizi ko Sawa Vibes ni media ifise umurongo ngenderwako ibiganiro bimaze kuba bimenyekana ifise na ligne ya muri leta gute ligne éditoriale je suis désolée ndaruha mu mutwe igenderwako ijya ni imwe bavuga ngo welcome to my YouTube channel shobora kubereka aho ndyamye shobora kubereka muri douche shobora kubereka tout ce que je veux donc urumva ni ibintu bibiri different yego kandi nibaza ko bakunzi banje bashaka vyose barashaka ibiganiro bibigisha biri by'abasani banyu n'ibindi bashaka n'ibindi biba ego abasani bacu n'ibindi biba bitari nk'ubusere bwinshi ego Hosy rero nsa nk'uri ngaho kubera iki uno munsi tutabona baka boss bafise ibiganiro byabo muri Silent Vibes TV kuko tutabona bafana iki tukwera iki tutabona ba Kristo habaye iki kubera ko ibiganiro byose bihari ni bya bindi uno munsi biri mwozi Greta biri mwozi nanaka kubera iki tutabona bijya bindi bajya bandi dusubire kubona amaraso mashasha hari kibura Hosy yipfuza yuko babakunzi butunzi batanga mu kuboko canke avuga ati bajya barakwiye nta bandi bakenera oya bon aha ari gicapo abantu badufise ko kinini cha media nini cyane muga turacari bato defo hari gihe mba numva shaka gusha mwundi muntu muga twacurabo uburyo mufise atunuzo mukoresha ku buntu ifo kumuhemba ifo ko basi muri ya déplacement ukarabuka avuga ati naba hari deja ni benshi kugira ngo umuntu abahembe arasragoringa kugira ngo wongeremwe abandi ningwanya rero mu gihe ukiri kuri asragoringa uremeranye n'ugasragoringa mugatereka nzofuma ndavyikorera je nyene hako nza kuzana abandi bikagorana na kiragena na FC ba Franike ba Krista Davina Kabos n'abandi Davina nari namwibagiye ko yagera takara ibaze kiriya gihe twa dufite ibiganiro byinshi c'est vrai kandi byari byoroshe ko nshiramwe abandi ko hari bwaje ngo aba photographe ngo bwaje ngo hari ama post yandi yarakiri vide mugabo def afana avuze ati erega abana abo ndabakeneye ibi aba bakora nashaka kubikora jewe kandi mu gihe bagiye ahandi ni bon ko bagiye ko ivyo navyumviriye apamaze kugenda ndavuga ati no sha ivyo bashaka kuvyikorera mugabo kuja kurondera gukora gufotora abantu bashaka kwikorera rero vumye ko ndende umuntu afotora ko dashaka kubikora nta misiga buravyikorera mugabo Imana niyahezagira tugakura nukuri muzobona abandi vraiment turamaze kwitugwa muri Silent Vibes n'umuntu hama ntitumuye ikibanza bivanye n'imvo runaka mu nyuma tukamubona yahezagiye ahandi nimba bimaze kubuvyakira gute sibuka sindabibona mu mutwe ntubibona ko bimaze kuba reka rero tuce twibandaniriza ku rugendo rwa Hosy rwamaze gutera imbere Hosy yaragize amatati cyane nasati umwanya muto yigusa akantu gato yigusa karakomye ngaha kacikaba big deal karabaye big deal kuko ndibuka yuko hagiyemo n'ibintu bya akenderana nti amaneno ndampiga David uramubesheye Hosy jewe rero kwibagira n'icyaha ngira kuko nigihe abantu babonye ikiganiro cha Hosy na Satbi apostinze kuri Facebook Satbi ifoto gusa tutarabona ikiganiro uzusome commentaire benshi baravuze bati finally nta mbwa yari yo emission ya mbere twarakoranye my Johnny Satbi entretemps yego twarakoranye my Johnny igeni yari emission ya kabiri après abantu novuga ngo ifoto ya postinze yaravuze yapostinze yuko ari kumwe na Hosy Silent Vibes kuko ndamuza cyatagiye kandi ubu nibaza ngo Satbi abantu batamuzi bavuga ngaragara niwo yisabira yuko babafotora okay ijya commentaire je ijya post sirayenze ngo ni kiganiro cyahe kuko narabonye kijya muheruka gukorana impuzo nkizazi
ariko bamwe bavuze bati final Majoni nakijya kigani oya hari twarakoranye ige foto Majoni yani yakira amaze nka 9 mois emaze nka 6 mois igende ariko igihe akoze indirimbo na Medi hari kera hari kera niho habaye nabijya bintu sinzi ikintu ya postinze hamaca habaho gukomanda commentaire yavuze yaravuga ati Sadbira kubise miliyoni myinshi mu minsi mikeyi aciye atangura kutubona nk'intuzeye uwundi ati weho naraguhaye ibiganiro gushika utubura n'ivyo tubazanya kugira tuduzanye none amafaranga babone niki habamwo misunderstanding z'abantu batazitandukanye byagenze gute mu nyuma mwasubiye guhuza gute kugira ngo ivyo bintu ni challenges zikunda kubaho hagati y'abaririmbyi n'abamenyesha makuru bivanye kudahuriza ku kintu runaka wewe wavyitwayemo gute bon first of all je navuga kamvuge Sadbi tuvuga ngo turi proche gose cyangwa turabagenzi gose mbwira ko umuntu adafite inzigo nazo tanziga afise ariko kandi ari intelligent arazi ubwenge kintu cabaye kiriya gihe urana je ndumva karamakazi mpanda bivuga kandi ndumva karamakazi turafise amanyama tuvyemeranye papa niwe arabimbwira abonye ndiko ndakaramuhira cavuga karakuvyuza akabanya karamakazi nikinyegeza rero mugabo ikintu nuvuga ati ni kuri niviza gukura imaze gukura uramenya ati ko ari ibintu bidakenewe hari ibintu bidakwiriye hari ibintu bidafise hacu bigufasha ku avansa nta mpamvu yo kugirana amabifu naba umuntu atagukunda it's okay move on rengana na warengana ni bon nta kibazo bwabo ntuvuga ati ramufite inzigo mu mutima canke ngo hari ngo mwifurize ikintu kibisi ivyo yego ibintu byarabaye nibaza ko imaze 2 ans je pense zabaye nibaza kinarenga kiragira nibaza ko narifise n'ingorane yo kukomanta surtout ubunye jezo bona nkomatswe ibintu bike vraiment nashaka kubona kurigira ibintu by'ibirofa uri kurigira ibintu ntazi bitafite umutwe n'amaguru nkavuga ati biragusha birakuraba umuntu akuze ni kubona ushaka gukora bino birofa bikore azonga je bitanya affecta mvuga ati bandanya nturi umugenzi ugiye kugenda kushaka ndaguhanure ukuragira ibintu vuga ati abagenzi barakubona baza kuguhama mgaje ntibindaba muga kiriya gihe vraiment sha j'avais des avis à donner sha also twese two gutanga narakuze gusa bino nakimye yari yangize vyo we yari posting okay yari posting nyine birambabaza sivyo byababaje kandi nyine byababaje byababaje abantu benshi ndazi nawe warababaye ko ndazi ko ari ikintu wakoze kuri ga ndirimba Sad muganye cyambura aratwimye credit ko nyine aratwimye credit kandi natwe dusakana twa contribute kugira ngo ashobora kuba yokora yogera hageze ko c'est vrai no ushaka kuvuga ngo warageje umuntu ahantu mugabo hariho gatoya bashobora gutanga ku muntu kugira bashobore kugera ahageze sivyo navuga ati kore karashimira ba Dekati n'abajya abanyarwanda nabande natwe basi natushiremo na gatoya ranko ni ngarasanga naje kwandika ivyo nandika bitananda ndene nawe ajavuye azarashaka post azize ko post sinzi nyene haraka akajambo nyene hari kuntu yavuze ngo hageze aho ngeze ngo niwe yahangejeje nanje kwa afisa amanyama ndamubwira shaka aho ngeze no kwiso wahangejeje hangeze nje nahigeje n'ibikorwa byanje kwa ari kintu akontribe gose wahangejeje rero kuntu nyene narubahuka vraiment kandi sorry ndamusavye imbabazi kora ko bwarubwana rero twarahuye tumaze gukura turabirahira aramya ko ndamukeneye arankeneye turakeneraniye twese turakuze kandi ntagwa nko ndamufitiye jewe wanashimize zarabaye turavyibagira barabandanya kuvuga ngo turamukanye oya gusa nyene kuvuga ngo tuko turagirana nyene ngo biganiro tuko turavugana cyangwa tuvugane mu telefone wapi mugabo je le respecte indirimbo zo nashima narabandanya ndazikunda ndazivibinga ndazi ko nyene ashaka gukora ibiganiro vyanje rero urumva turahura aramenya ko ndamukene nawe nkeneye hama nouveau départ abantu bifu nkizo zimeze nka kicomekamwo bashabigira big deal ku buryo nayamba badahana nk'umumenyesha makuru yarakwiye kuvyitwaramwo gute mu gihe agira n'ikibazo n'umuririmbyi kigashika ku bafana surtout ko gishobora ku affecta impande zombi umumenyesha makuru kumara umuntu muri kumara umuntu kandi ufise ukuntu waremwe ufise ukuntu wakuze ufise ama principe yawe ufise ama caractère yawe akomeye canke yoroshe donc nibaza ko ahanini no kwibaha uwo muntu je namavuga ati umuntu uri oblige kumukunda mugabo mwubahe sivyo ntabwo ndi oblige gukunda basani bose mugabo ndabubaha ko navuga nti wowe ubwawe umuntu afise ikintu mari abantu sivyo nanje ashaka kubufise ikintu mari
rero je suis pas obligé kugukunda kuko ushaka kufise peut-être ingeso ntakunda cyangwa ufise ibintu ukora bitaryoshe mugabo sindi sanse kuja kukubura indero ngo nze gukora amakuru ngo nze gukora ibiganiro mpamagara abantu baza kugutuka nze guhamagara abantu kura ko ntamukunda B-face mpamagara abantu baza gutuka B-face kura ko ntamukunda dufate nka Berisima Fernando nze kuhondera ndondera abantu bafitanye ama beef nze guha ibiganiro kugira ngo baze kumutuka Berisima urumva ko ndabizi ko ndamukunda sivyo rero ntumiye abantu baza kumutuka je ndavyungukiramwo donc urumva ubwo ngutakaza umuntu sivyo umuntu ntumukunda c'est vrai mugabo nturobije kumwankisha abandi bantu Dikawo niba mufitanye ama beef nagumye hagati yanyu na wewe sima kuja kuvyemplika nk'abafana biwe vyemplika nk'abafana biwawe kwama ngo bize kuba intambara n'induru z'uruhererekeranye zitagiraho zitagira mwe na sanse cyo gusanga na sinzi ngenda bibona mvumengo mwubahe tu mukunda mwashwanye okay move on abasane baruze mu bijumba nuzora badabana mukorana ibiganiro okay muganda uri oblige kuja kumutuka nturi oblige kuja kumuburira indero n'umusani wawe nyine ubwiwe nimba dakundana n'umuntu journaliste kanaka hari oblige kuja kugira abantu ngo kajya kameze ukuwe yale aragara peut-être kagara kuri wowe gusa bandi tabagarako peut-être ko ari wenyine adakunda abandi bakunda sivyo nturi oblige kuja kugira abantu ngo nakanga ntakunda ntacanga ntaharagize ntibikenewe vraiment kuko umuntu musanga ari wo baye ridicule sanduru kuri urankisha umuntu endene jubone bicaranye ko atera inkuru usanga ko natereye ku umuntu vrai za kuvuga nabi tukiri muri iyo wenyene ukabona abantu bari muri ibi hama wababona mu buzima busanzwe ukabona baricara bariko barachilinga cyatugera muri utataye umunwa n'ikibombo warataye umunwa n'ikibazo speaking of gutumunwa wowe na Simbizi hari abantu bazi yuko byakabica umuriro wasa atawusukamwe amazi ahubwo usutsemwe amazi ucoduka mugabo mu kiganiro nigeze gukora na Simbizi puf nza numva arakuvuza avuga ati wewe VP nawoze madame wiwo bariko baragira imanzo no munsi yaricaye ku ruhande ambwiye tukankamera umugore ndakwica avuga ati jewe ndabivuze na madame yuwumva ndakunda oze derutse kubona ikiganiro muri kumwe ku bantu bazi yuko abantu Simbizi kenshi akunda kwaduka ukabona aranditse kuburyo nabamuwaje ati je ndacarinda umwana wa gatatu ko ndamuvyara kuko nabibonye iwawe ubucuti bwa Simbizi nawoze bumeze gute uretse bijya ko dushaka kubona ibiganiro Simbizi ashaka kuvuga ati kujya yita ati muri sirene ndashobora kuvuga ikintu canje kigashika kure kuko bafise audience nini wowe nawe urashobora kuvuga ati Simbizi mwa kino gihatanga content turetse ivyo tukaja mu buzima busanzwe ubucuti bwanyu bumeze gute bon ngo turaba besto ngo mugabo I mean jando umuntu wacu makuru asapavugana avugaga wowe tuvugana kangahe gake cyane muga duhuye turaba bro birahatswe birana mariage ni samwe nuko nyereje nimereye ntago ndi wa muntu ari très kuvuga cyane kurasa cyangwa kuvuga ngo ngurukura closing gose n'abantu ko je namavuga ati activity yanje nabiri ku kazi no muhira ntakoze bandi gamuhira donc sinda umuntu ngo turasangira ngo turaciringa turagira nte mugamba nziko niba nkenera ndahari ninagukenera urahari kora ko ni ya respect nguma mvuga je Simbizi sinone ntirwanyandika mwegeze bona n'umusumwe ngira repost ntarimwe nigira mvuga hari nikiyembe bitatu ntavuga ati none bari kabikora kuko igihe ntamenya ati ibyo biko biva he nkavuga ati arasima bari karagira bino bintu umusumwe nzoyimenya kanda mureke idagadure agiriza content ziwe umusumwe bizohera canke nzomenya icabimuteye sivyo mugabo je Simbizi ndamuzi umuntu afite kwigana yabivuze umuntu afite abantu afite inzigo tukana ndabazi hari abantu muri industry batoka abandi atari kuvuga ngo wakondera content bana crée inkuru kandi bakayishimira atari kubondera content ari inzigo abure ndabazi shimana ko yamaye ubwenge yamaye kumenya discernement kumenya ati umuntu n'umuntu mwiza uyu muntu n'umuntu mubi okay uwo muntu ari umuntu mubi je duhuye je sinzi gufekinga sinzi kuri kimana je sinzi bani kitano barabambira ati ushaka kumenya ikintu yiyumvira muri ayo mu maso ucumenya uyu muntu ati hano hantu wapi akarashishwa rero iyo mpuye n'abantu banzi uko bafise inzigo ni ncangana mvuga canga uravyumva muga Simbizi ushaka guhura kubana two turacukoza kandi ubura imenga yirigwa rantu ko bakunda bizi ko naho uja gutuka abantu bareka yironderera bamugani w'ivyunguka bareka yironderera je naho bavuga ati je abantu bantuka bazi ko bibinjiriza bazi barantuka nibo okay mugo umuntu nzi abikora ari inzigo mvuga ati uyu muntu peut-être ntagiye nuko ndakunda tera imbere
ntagiye ko ndi umuvyeyi atesa ntagiye ko mfise abana batesa ntagiye ko nkorana n'abantu batesa ntagiye ko usigaye unafise tatu peut-être umva uyo muntu vraiment mvuga ati wowe shetani uko bane kundinde uko na baraza biramaze gushika ugatwara umuntu mu butungane kubera ko yakubwiye ibintu kandi ukumva ati arandengeye ego vrai apana yambwiye ibintu je namavuga ati amini yanditse ibintu ukona ko yakurengeye ego je namavuga ati je ugeze kubana banje vuma ngaho buri kuransotora namba mpoze camvyuka ucuvyuka mugenzi kuri kubikorana inzigo mugabo ntasimbizi ko narenze kari karagira ibirofa navuga ati yunge ni hari peut-être hari umuntu yamutumye amaye amafaranga ko abantu baba amafaranga kugira ntukende muri misara bivuze abantu bamuha amahera kugira ngo antuke rero singirira inzigo ujya hawa amahera gira inzigo ujya yatanze amahera amini apene inzigo nshavurira ujya yatanze amahera niwe mvuga ati man bya muntu n'umuntu mubi bashaka gutamara kugira ngo nakatuke uwundi muntu si umuntu mwiza muguri yanye amafaranga nanje yampaye shaka kutagutwambwa shaka kuvuga ati uyu muntu sinza mu biganiro cyangwa se togira ibintu muko amafaranga ni mabi bwanye ntabyo ashaka gukora kandi nshira imbere ubu muntu first ko umuntu agirwa n'abantu okay urumva rero jewe vraiment kirazira gukora ku bana banje abana bapfa kure tugaruka rero dusa n'abasozera tugenda kuno ni just one time biramaze gushika Hosy akagirizwa kuja mu rukundo no muririmbye muri wazi katari ivyo bivanye na relation bafitanye ninde yavyitwaye ngo gute ninde vyagarutse kenshi wavyitwaye ngo gute B-face ndibaza B-face biramaze gushika umuntu muri famille akakwandikira akubwira ati rukundo rwawe na B-face vipi kuko inyuma yuko dukora bino barakwandikira kuko je ndibuka igihe umuntu ntashatse kuvuga izina mugabo bose baramuzi avuga yuko nagiye kuryamana n'uwahoze amakazi nitwa nk'umuhagarikizo w'ibikogwa peyidi iyo hadasohoka video muri Tanzania abantu bari kwemeza kari byara abantu muri famille banyandikiye ni madame wa ugira utwara ufise umwana bimeze uko abantu muri famille bawe bari permeta ko ivyo ntibibara ubwo uri umuntu akudura mu majeur ufise ama decision yo gufata je se nishura message nk'ito abantu muri famille yanje kubera ko je mpamvuga je nitwa Hosy IRAKOZE bakuzine abayauliza haba wese yawe na B-face ni bya vrai haba ntibashobora babizi ko ari ibintu by'uburoho cyangwa baragutinya kubera ko wewe nyene uri wawe ndari ni kubera ko babazi hora station yanje yakora muri hora babayizi twatinde single twatinde kumwe n'umuntu kandi umuntu wamuzi ko atari uwo musani ukeka kubera iki bakwagirije B-face cyane niko ari umugenzi wanje peut-être bise n'umugenzi wanje ari mu basani hari abasani bise abagenzi wanje ari mu basani muri abasani bake abagenzi banje wandi dushaka guhura mugasangira ni saa 6 mugasangira icayi mukaganira ama projet uravyumva ndije numva ko naragiye no mu ndirimbo yiwe dernièrement sinaye mukoreye kubera ko ngo ari umusani ko hari abasani benshi tuzanye kandi abagenzi banje ubwo just ndo mu video Vix nabikoreye kubera ko nzi ko nawe hari ama service ashobora kumfasha nk'umugenzi ubwo ati rero ushaka kugogwa no muntu kandi wamisavye umva yaransitse sana ubwo ati yo mana yanje none sare niruke ndakubloke cyane ubwo ndavuga ati nibe karansa nuko biri important ushaka kumbarira ikintu ashaka ndabikora nkamwe bishitse undi muri mvya akagusaba kuja muri video akakuriya amafaranga uvuga ati aya mafaranga antuka ameze neza wojaye nimba wojaye ubitegekanya ku mafaranga ngana gute nimba utojaye kubera ivyo nibaza ko ari entre parenthèses kubera first of all je ndakunda amafaranga kandi akazi kose kama amafaranga nzi ko atari skirimwo cyane ntagiye kuri canda gakora mbere ko amafaranga ameze neza wojaye nakuko kuja muri video nta cakirimo yego uravyumva kandi nimba indirimbo yiwe atari yo gutukana atari ringa amajambo ari déplacer byose bya tourner autour de ama principe umuntu aba yarihaye n'ama principe y'umuntu kandi yamaye umufungo yankwirije jewe simbone impamvu no kwanka sivyo mugo kandi nshobora kwanka bivaye peut-être n'ubu nico gihe mudu no bandimwo canke no kuntu muri ico gihe no bamerewe canke na message iri mu ndirimbo canke na message iri yo ni yo yambe bitegerezwa kusinshaka kuja muri naho mama amahera angana gute ntago noja muri video iri ngo message idashobotse Hosy yataza kumenyesha makuru akeka ko yobaye avyonse I don't know
mu buto ntuzi ibintu aho urukunda guhoha nivyo nyene rega byuko nyene nivyo nkora kwibona kuma ekra uri kura kindi narota ibintu bibiri soit kumenyesha makuru canke kuba umu avocate kwa numva umenga ashaka kuvugira abantu ugana y'ibidukwa tuvugira abantu bisigura ngo Hosy ataba ari kuri siren shani baze ko mba nambara ziga ball z'abantu y'amaboro asante sana nkam bibaye what if bibaye double J dramatic bose bameze neza umufuko Hosy ari single agomba guhitamwo bishitse nkuko Hosy yohisemwo na numwe kubera ndabaruta iyo uza kuba utari umenyesha amakuru twumvise ico wobaye yabico wobaye bakiguhitisha imbere twakwemwe menyesha amakuru twakwemwe no kwitwa umuavoka Imana iguhitisha mwico ugomba kuzoba muri kazoza wo kwipfuje kubiki wo kwipfuje kuba wo kwipfuje kuvukira okay ico no baniki nyene ndiko ndakora ko nibaza ko ico nosaba Imana kandi nakunda kuva nkiri umwana hama aho novukira je navukiye Gitega mugani baza ko novukira Bujumbura nizo no kwifuza kuziye bavuga Hosy akunda mugizagara vraiment bon asigunda ndakunda Gitega hari ibisagara sivyo mugabo ndiyatashe gose ni Bujumbura sinzi impamvu nyane ko hariho nakurengana ko yakomfisa ariho mfise umuryango mfise abagenzi mparanja ruguru ngiye kuruhuka mugabo ko urabona ko no haba apana ko ngo ari habi oya ni nko kubasi ntashaka kuba kubiburaya kandi burani heza kurusha Bujumbura ntiheza mugabo sinshaka kuhakunda kurushwa nkundi Bujumbura sigura ngo yo kwipfuje kubi Bujumbura yo kwifuje no kuvukira Bujumbura yego vraiment nkigumira nga nkagenda handi giye gutembera cangiye mu vacances kugira navuna amasenga mana mpera ubuzima ntazosubire kuba intambara ngaha ntazosubire kuba ibana ibi ni ibintu byose by'ibitoro bigira bihere nje nigumire ngaha singire sho kuja kubandi hana nta shwange ne kuja kubandi hana kandi numvumenga ndoja kubandi hana ari uko ntafise shwa nagushimire cyane akoze cyane watwakiriye mu rugo dusanze Hosy muhira yatwengeje undi muntu amaze kuza kumura ikiganiro ngani ni Patrick open mic emwe mu bantu bakomeye ko yazi ngunda abantu banzanga muhira ariko je wanteye iteka nanavuye iyo narindi ndasimba hama n'ubuca nsubirayo bakora akazi kacu ntituruhuka je ndagushimire cyane shimire wari kora dukurikirana kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota nakwibutse yuko ari we mukunzi butunzi tari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu yitwa Tirwa Gasore kabushaka ifoto video mariage dote canke nibindi imanza ukeneye utwo tuntu tuzokwibutsa uko rubanza rwawe rwari rumeze cyo contact kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza ariko kandi Hosy IRAKOZE mwe mu bige mubona yuko bakora ibintu umwigeme narumvise kari wigemura no mwe navuga ngo mu badamu reka nkoresha ico ushobora gusigura neza umumama ubona yuko agerageza gukora akabera n'akarore abandi urafise byinshi wifuza gukora ariko urafise intambamye zirenga igihumbi zikubwira yuko bidakunda muri izo ntambamye harimo abagenzi wecu uzinyoha uce wirabira Hosy hamuhejeje kumuraba uce usubira muri kahise kiyo bizogufasha reka rero ndagushimire we twabanye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota je nitwa the one and only abatandukanye ibitandukanye ahatandukanye